ikindi kigize intumbero y'iyi festival Burundi himbaza no hamagarira abenegihugu gushigikira iki gikorwa. Apotre Apollinaire muri festival azosohora igitabo kivuga ku guhimbaza no gutazira. Hazoba harimwo intahe yiwe, ivyo yaciyemwo muri iyo myaka, impanuro. Hanyuma ikindi gikorwa tuzokora, tuzoshira indirimbo ziwe zose kuri flash. Mbise ishimwe ridasanzwe kubera ko Imana yaranzigamye nkwije imyaka 35 ndi muri iki gikorwa, ushize ko 15 ibaye 50, harimwo guhimbaza iyi myaka 50 y'amavuko. Uko ibikorwa biteguwe nuko itariki 17 z'ukwezi k'indwi dufise igiteramo VIP kizobera kuri Zion Beach. Hari igiteramo kinini cyane giteguwe itariki 22 z'ukwezi kw'indwi. Ico giteramo kizobera indani muri stade. Abo twatumiye ni bande? Hari Fortran ari mu Bufaransa, ni Dudu, Fabrice na Maya, bari mu Rwanda, Redemption Voice, Pastor Lopez n'abandi rero batarakonfirma. Rero aho onye turatumira abanyabujumbura bose, abarundi bose, abashitsi bari Bujumbura kugira ngo bazoze kwifatanya natwe muri uko guhimbaza Imana kuri iyo tariki. Ariko cyo guhimbaza no gutazira nta dini ishobora kugihagararira. Nuko album yiwe ya gatanu izosohoka muri Burundi himbaza muri iyo festival. Rero ndi umuntu asanzwe ariko kandi namanye inyota n'ishaka yo kuvuga ngo iki kintu nkoze abo ndagikoreye kizobamarira iki. Dufise ingabire n'ubutunzi bukomeye cyane ku buryo ibihugu duhanye imbibe muri imyaka 20 iheze iki gihugu cyadometse ibindi bihugu. Hanyuma rero akabijya nuko album yiwe ya gatanu izosohoka muri Burundi himbaza muri iyo festival. Ikimana iduhamagarira nukuba inyishu muri community. Apotre Apollinaire n'umuririmbyi n'umwanditsi ariko akongera akaba umupasitori. Rero mu myaka 2.5 iheze Imana yaramukoresheje Eglise Shemeza Worship Temple canke umuryango canke ishengero Shemeza Worship Temple ribaho. Aho rikorera ni nyuma ya stade Intwari canke nyuma ya Imprimerie Mex. Rero itariki 24 uzoba ari umunsi wo kugurura ku mugaragaro ishengero. Ikibazo kijanye nibanga bise mu kwandika indirimbo bituma indirimbo zigumana akanovera. Ibanga sirini twabahamagariyemwo kandi twifuza kubamenyesha no gukomeza umutima wo guhimbaza no gutazira muri iki gihugu bihereye mu buzima bw'abantu Imana yaremye muri iki gihugu, abarundi n'abarundikazi n'abanyamahanga baba muri iki gihugu, kandi no gutera intege ko iki gikorwa cyo guhimbaza no gutazira gikorwa mu rurimi kavukire. Igihugu cy'u Burundi Imana yaduhaye nticapfuye kwaduka ngo kibeho gusa. Igihugu cyose kigagira ururimi rukiranga. Ibikorwa byose rero harimwo no kuguhimbaza no gutazira, twifuza ko haba guhabwa agaciro k'ururimi kavukire, ururimi rw'ikirundi, kugira ngo uguhimbaza no gutazira ubwa mbere na mbere n'ubwo indimi zose twemere kuzikoresha, ariko ururimi rwacu kavukire ruhabwe ikibanza muri iki gikorwa cyo guhimbaza no gutazira. Kubera iki? Guhimbaza no gutazira bihera kuri zina Murundi.
gushika kuri nyokuru canke umuntu yibereye mu murima ariko arumviriza iradiyo. Ndazi ko mubifisemwo ubukerebutsi mu kwamamaza ibikorwa by'indirimbo zo guhimbaza Imana. Igihe cyose zivuzwe ku iradiyo, aho iyo ndirimbo yosanga umwenegihugu hose, ari mu murima, ari ku isoko, ari ku kazi, azakira ubwa mbere na mbere mu rurimi rwiwe, kugira ngo yumve ko Imana ishobora guhimbazwa, ishobora gusengwa, ishobora gutazirwa no kuninahazwa mu rurimi rwiwe kavukire. Nuko rero muri iki gikorwa twifuje rero gukomeza inyuma y'urugendo rutari ruto, imyaka myinshi iki gikorwa gitanguye cyo guhimbaza no gutazira mu ishengero muri iki gihugu. Twifuje ko haba uwundi muvuduko kandi n'akanovera mu bijanye no guhimbaza no gutazira. Ikindi kigize intumbero y'iyi festival Burundi Himbaza no guhamagarira abenegihugu gushishikara gufata mu mugongo abanditsi n'abaririmbyi b'indirimbo mpimbazamana. Nta gikorwa na kimwe gifise akamaro nk'iki cyo guhimbaza no gutazira muri iki gihugu kidakeneye gushigikirwa no gufatwa mu mugongo. Iyi festival Burundi Himbaza ifise intumbero yo gushira ahabona ibikorwa bimaze imyaka bikorwa muri iki gisata cha gospel canke indirimbo mpimbazamana, ariko kandi nk'umwe mu bakimazemwo imyaka itari mike, ndazi intambamyi nyinshi twagiye duhura nazo. Ubajije n'abariko bararuka muri iki gihe, muri iki gikorwa, bose barakubwira ati ni byiza, turakunda ivyo dukora, ariko turabuze gushigikirwa gushemeye. Rero nkaba no hamagarira abenegihugu gushigikira iki gikorwa. Kubera iki? Twese turazi ko muri iki gihugu Imana ivugwa cyane. Ahantu hose, umuntu wese n'uwitwa umuzira rumenyetso, iyo bimugoye canke iyo hagize ingorane mushikira, yibuka Imana. Gushika kubahaze n'abashonje, iki gihugu twarezwe mu guha agaciro canke mu kumenya ko Imana iriho. Nico gituma amazina menshi usanga akonekta ku Mana. Bahabona Imana, banzeye Imana, bahakiza Imana. No kuvuga ngo ico ni ikintu cerekana ko Imana nubwo ivugwa mu buryo butandukanye, abarundi canke abenegihugu barezwe mu kwigishwa neza ko Imana ariyo ya mbere ikwiye gushirwa imbere ya byose, kandi ariyo tuzeye ko uburaro n'uburamuko. Rero iki gikorwa, ikintu cyose cyamamaza Imana kandi kibutsa abarundi, abenegihugu ko Imana ikwiye guhimbazwa, igahabwa ikibanza cya mbere, bene ibikorwa bikwiye gushigikirwa. Kubera iki? Turazi muri kahise ko hari abashitsi twagiye turakira bava mu bihugu bitandukanye bya hafi, ibyo duhanye imbibe canke bya kure. Ugasanga abo bantu barihigwa amatike azimvye, bakakirwa mu buryo bukomeye buri hejuru, amahoteli akomeye, urumva bakakirwa mu buryo bukomeye. Hanyuma waza hano iwacu, abana abenegihugu bari muri iki gikorwa, tuzi neza ko bariko bakora ibintu bikomeye cyane, byiza, bisukuye, bafise ingabire zo gushimwa no kuratwa, bakabura ababashigikira. Iki gikorwa, iyi festival Burundi Himbaza, gifise intumbero yo gukangurira abenegihugu kumenya ubutunzi Imana yaduhaye muri iki gihugu, muri izi ndirimbo menyeshamana. Dufise ingabire n'ubutunzi bukomeye cyane,
ku buryo ibihugu duhanye imbibe muri iyi myaka 20 iheze iki gihugu cyadometse ibindi bihugu mu bijanye n'impano canke ingabire muri iki gisata cyo kuririmba indirimbo menyeshamana. Rero ni nakaryo kadasanzwe twashaka guhamagarira abarundi abene igihugu muri rusange kumenya ubutunzi Imana yaduhaye muri iki gihugu kugira ngo bushigikirwe, hanyuma n'igihugu cacu kibandanye kumenyekana kubera ko turafise iby'agaciro Imana yaduhaye. Nikijanye n'amashimwe mfise ku giti canje, hari ivy'Imana yankoresheje haheze imyaka 35 nitavye umuhamagaro muri iki gikorwa cyo kuririmba indirimbo menyeshamana. Iyo myaka 35 ndi muri iki gikorwa, ndazi ko benshi bafise amatsiko yo kumbaza ingene vyagenze, ingene nashoboye guhagarara, ingene nabandanije gushika uyu munsi. Ariko kandi muri ibi bikorwa, muri iyi festival mfise ishimwe ridasanzwe kubera ko Imana yaranzigamye nkwije imyaka 50 y'amavuko. 35 ndi muri iki gikorwa, ushize ko 15 ibaye 50. Ndashima Imana ko muri iki gihe muri iyi festival ari shimwe mfise kubw'iki gikorwa n'uru rugendo, kuko Imana yashimye ko mbaho mu gihe nk'iki nk'umurundi. Ndanezererwa ico ndico kandi ntahura umuhamagaro Imana yandemeye nk'umurundi, n'igituma Imana yarashimye ko mbaho iyi myaka yose. Rero harimo guhimbaza iyi myaka 50 y'amavuko, hakaba harimo umutima wo gushima Imana ivyo Imana yanshoboje kandi kibandanya kunshoboza mu gukorera ihanga ryanje, mu gukorera igihugu canje, mu gukorera ishengero rya Kristo muri iki gihugu. Muri aya mashimwe rero hakazokorwa ibikorwa by'impuhwe. Ni kimwe mu ishimwe nifuje guha Imana mu kuja kuraba bantaho nikora, tukabaha ingabire, ibyo kwambara n'ibyo gufungura, kugira ngo nshime Imana yanzigamye kumara iyi myaka 50. Festival Burundi himbaza n'ibyo bikuru bigize n'ibindi bikorwa tuza kumva hamwe nabo turi kumwe. Murakoze. Ndabaramukije. Amazina yanjye ni Mbonimpaye Jean Claude, abandi umwe bariko barategura Festival Burundi himbaza. Hanyuma uko ibikorwa biteguwe nuko itariki 17 z'ukwezi k'indwi dufise igiteramo VIP kizobera kuri Zion Beach. Hanyuma ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu, nukuvuga itariki 19 n'itariki 20, harategekanijwe ihuriro canke conference mu Gifaransa y'abaririmbyi bandika indirimbo mpimbazamana, bakongera abazandika n'abaziririmba. Rero harateguwe iyo huriro bizoba ku munsi wa kabiri itariki 19 umunsi wose. Hanyuma ku munsi wa gatatu cyari itariki 20 ni bizoba imbere ya saa 6. Hanyuma hari igiteramo kinini cyane giteguwe itariki 22 z'ukwezi kw'indwi. Ico giteramo kizobera indani muri stade Intwari. Rero aho onye turatumira abanyabujumbura bose, abarundi bose, abashitsi bari Bujumbura, kugira ngo bazoze kwifatanya natwe muri uko guhimbaza Imana kuri iyo tariki. Ikindi nari nibagiye nuko muri iryo huriro canke conference y'abaririmbyi izoba itariki 10 cyangwa itariki 20, tuzokwakira abandi baririmbyi bava mu ntara zose z'igihugu. Nukuvuga yuko kira ntara izorungika abantu babiri, na cyane abava ku mugwa mukuru. Nukuvuga tuzoba dufise abaririmbyi bashika 36 cyangwa 34 bavuye mu ntara zose z'igihugu. Hanyuma ibindi bikorwa bitegekanijwe nuko Apotre Apollinaire
muri festival azosohora igitabo kivuga ku guhimbaza no gutazira. Hazoba harimwo intahe yiwe, ivyo yaciyemwo muri iyo myaka, impanuro. Kizoba ari igitabo kirimwo ubutunzi bukomeye cyane. Hanyuma hazosohoka kandi n'ikindi gitabo c'indirimbo ziwe zose yanditse. Ico gitabo naco abantu bacyumva barakirindiranye igishika, kuko ni igitabo kizokoreshwa mu masengero atandukanye, n'indirimbo ziwe hari abazirondera muri Google canke ama lyrics mu Congereza bakazibura, ariko kazoba ari akaryo kugira ngo indirimbo zose yanditse zishike ku mbuga ngurukana bumenyi uyikeneye ayironke. Ikindi naco ico gitabo kizofasha nuko murabona twebwe imyaka turiye simike na Mutama simike, twariyumviriye ku zindi nzunganwe zizoza. Murazi yuko murambona hariho televiziyo ihora iha abantu ama écouteur, hanyuma bakababwira ngo baririmbe indirimbo, bumviriza iyo ndirimbo. Mwumvise amajambo baririmba biratwengeje. No kuvuga iki, abantu benshi baririmba indirimbo mbwa amajambo batayazi neza. Rero ico gitabo kizoba kije kugira ngo gifashe abantu kuririmba indirimbo za Apotre Apollinaire bazisoma kandi bashobore kuziririmba neza. Hanyuma ikindi gikorwa tuzokora, tuzoshira indirimbo ziwe zose kuri flash. No kuvuga indirimbo zose yaririmbye zizoba ziri kuri flash imwe, abazikeneye bazozironka kuri uwo munsi. Hanyuma rero akabijya nuko ariko arakinjika, harabama bahura nawe bamubaza igihe cyose ngo mutaha, ngo ugejeje he ko baduhevye atacuri ko yasohora. Rero abafise ivyo bibazo bagiye kwishurwa, nuko album yiwe ya 5 izosohoka muri Burundi himbaza muri iyo festival. Rero muri make ivyo nivyo bikorwa biteguye, ariko igikorwa ca nyuma Apotre Apollinaire n'umuririmbyi n'umwanditsi, ariko akongera akaba umupasitori. Rero mu myaka 2.5 iheze Imana yaramukoresheje Eglise Shemeza Worship Temple canke umuryango canke ishengero Shemeza Worship Temple ribaho, aho rikorera ni nyuma ya Stade Intwari canke nyuma ya Imprimerie Mex. Rero itariki 24 uzoba ari umunsi wo kugurura ku mugaragaro ishengero. Nago n'urubanza rufatanye na Festival Burundi himbaza, kandi rufatanye na yubile yiwe imyaka 50 hamwe n'imyaka 35 amaze ari mu gikorwa cyo gukorera Imana mu gisata cyo kuririmba indirimbo mpimbaza-Imana. Hanyuma Shemeza isanzwe ikora ibikorwa by'impuhwe. Novuga yuko mu myaka iheze ishika nk'itandatu canke irenga gato tumaze kugira amadescente ashika 12. Turategura ibiteramo binini cyane ahantu hari abantu bakenewe gufashwa, tukabagemurira hanyuma tukababwira ubutumwa bwiza. Rero no muri iki gikorwa ca Burundi himbaza finale canke ifundo, aho namwe mwese tuzobakenera bamenyesha makuru, nuko tuzorondera ahantu tugenda kugira ngo tugire igiteramo c'abantu bakeneye gufashwa, bari igiteramo cyo ku buntu, hanyuma twongere tubagemurire kugira ngo Mutama wacu ngahanye mu guhimbaza yubile yiwe ayisangire n'abo bantu. Ikindi nokongera ko nuko muri ibyo bikorwa by'impuhwe dusanzwe tubikora muri initiative twise umujya w'ivyizigiro. Ni ukuvuga ngo icyumviro cyavutse mu kuba inyishu ku bibazo biba bidukikije. Kuba umukristo canke kuba umurundi, umuntu wese ahamagarirwa kuraba hirya no hino yiwe icyo yofasha mugenzi wiwe.
rero nk'abakristo kandi abizera bavuze ubwa kabiri, icyo Imana iduhamagarira ni ukuba inyishu muri community. Rero umujya w'ibyizigiro, Imana yaduhaye icyo cyiyumviro kugira ngo habe sound, habe umujya uzana ibyizigiro mu barundi bene wacu, kuko hari imijya muri kahise yamye ivuzwa, n'ubu hari igihe ivuzwa imijya y'akabonge, son y'inkoho, amarira mu miryango, abantu usanga umwe ahemukira uwundi, ababyeyi bagahemukira abana bagahemukira ababyeyi hagati yabo bagahemukiranira. Imana rero idushira icyo kintu ku mutima cyo kuvuza iyindi son y'ibyizigiro. Ni ukuvuga ngo muri ibyo bikorwa dukora byo kwambika abantu uko dushoboye cyangwa kubagaburira ibyo dushoboye muri ako kanya, hari ikindi gikorwa kiba gifatanye n'icyo, tujyana equipe medicale, abantu b'abaganga, tukegeranya imiti kugira ngo muri ako karere tugiye gukoreramo havugwe abantu bafite indwara zishobora kuba traité muri ako kanya cyane n'uburyo tuba dufise. Rero ibyo bikorwa twagiye tubona bizana ibyizigiro mu karere twagiye dukoreramo, n'icyo nacyo tuzogikora muri descente tuko turategura. Ku munyagihugu cyangwa umwenegihugu yibereye ahantu mu misozi, ati intererano yiwe mumwiteze ko ni iyi. Intererano yiwe tumwiteze ko ni gukunda ibikorwa biba byakozwe n'umurundi mugenzi we, kubera ko buri hanga cyangwa buri gihugu haribonekeza faiblesse no fatanya n'umugani w'ikirundi twese tuzi ngo ikibano kirakengerwa. Hari ukuntu abarundi bahakwa guha agaciro iby'ahandi kurusha iby'iwabo. Iyo ntererano hamwe abarundi abenegihugu boyitanga, bakayitangana umwete n'igishika, iki gikorwa c'indirimbo menyeshamana coja ku rundi rugero. Ni ukuvuga ngo gukunda ninde iyi ni indirimbo y'iwacu mu Kirundi, reka ndayumvirize, ndayikundishe n'abandi, abana banje bayumve, hanyuma niyumvire message irimwo ije kumfasha iki. Ugakunda ibyawe, iby'iwanyu, ugakunda n'abiwanyu. Iyo ntererano irakomeye cyane. Ikindi ku bafise uburyo, ni ibikorwa bikenera uburyo, amafaranga. Turakeneye amastudio ari professionnel, turakeneye abantu bashobora kuriha amatike no guterera abavugabutumwa bari mu bindi bihugu. Abarundi bumve ko bafatiye mbere mu gushigikira abanditsi b'indirimbo b'abarundi, abaririmbyi b'abarundi, hanyuma ab'Imana yahezagije uburyo bakora amaproje areponda kuri icyo gikorwa, kubera ko umuziki nta hantu na hamwe. Reka ndababwira ikintu kimwe, jewe ngihaguruka muri iyo myaka ya 89 nasenze isengesho riri simple. Nabwiye Imana ngo Mana, ndarota, ndashaka kubona mu Burundi indirimbo mpimbazamana ziririmbwa ahantu hose, ku maradiyo yose, mu mamodoka, ziririmbwa ahantu hose, mu mazu, zikunzwe, zihawe ikibanza ku rugezo zitigeze zihabwa ikibanza. Mbega mwari muzi ko iryo sengesho Imana yamaze kugisha? Nubwo biri uko rero, urugendo ruracari rurerure. Abafise uburyo, abarundi Imana yahaye gukunda iki gihugu, bakwiye gufata iya mbere kwinvestisa mu bintu, mu ndirimbo mpimbazamana hamwe no mu muziki muri rusangi.
uninahaza igihugu n'umuziki uninahaza Imana. By'ukuri igituma icyo kibazo n'ayo makenga cyangwa impungenge bifiswe n'abantu benshi, ariko nagira ndabahumuriza, gospel cyangwa indirimbo mpimbazamana nta gihe zigeze zigwira nko muri iki gihe. Ikindi ni fierté, ni umunezero kuri twebwe abarundi kuba twarashoboye, Imana yaradushoboje kudomeka ibindi bihugu ya hafi n'ibya kure. Igituma hari icyo kibazo ngo none kumenga ibintu byarahagaze canke kumenga n'izisohoka le contenu niziri base kuri théologie biblique, nibaza ko icyo kintu twese turakibona. Nicyo gituma muri iyi festival twateguye seminaire, ihuriro ry'abo bantu bari muri icyo gisata cyo kwandika no kuririmba, kugira ngo twigire hamwe ingene ho kongerezwa kanovera na principe zo gukwirikiza, kugira ngo iki gikorwa cy'indirimbo mpimbazamana kibandanye neza kandi kije ku rundi rugero. Ariko kandi mu kubahumuriza nobabwira ngo nta gihe twigeze tubaho nk'iki, aho ukati koroshi ngaha wamanuka canke waduga wakikama ugasanga ahantu akana k'agahungu canke k'agakobwa, umupapa canke umumama ari kuri keyboard synthesizer, undi afise gitari, undi afise microphone, ariko araririmba n'umwete n'ishaka. Ico jewe kirampumuriza. Gospel, indirimbo mpimbazamana ziko ziragwira. Contrainte rero ihari ni ugushiraho cadre yo guhamagara abo bantu tiburya le contenu irakenewe cyane. Umuziki ni mwiza, ariko ivyo uririmbamwo nibiki, kugira ngo tubahe inyigisho zibashoboza kuja imbere mu byo bariko barakora kandi binakogwe neza. Hari abariko barashigikira bino bikorwa, reka mvuge hari uwa mbere yitwa Buja Event, ni umupartenaire canke ari mu bariko barashigikira Burundi Himbaza Festival. Hanyuma na Ora Group dukoraniye nabo nyene bariko bafata mu mugongo kino gikorwa ca Festival Burundi Himbaza. Hari n'abandi benshi muri no semaine. Hariho Grace Media, imipira mubona twambaye ama impressions ari ngaha anye ni imprimerie, nabo nyene bariko bafata mu mugongo kino gikorwa. Hari n'abandi benshi cyane bibaza yuko muri nondwi bazoba bamaze kumenyekana bashaka by'ukuri gushigikira kino gikorwa turiko turakora ca Festival Burundi Himbaza. Amakandi kanagomba gushikiriza kuri iki kintu ari kibazo mushika wacu yabajije radio y'igihugu, abantu ba ruguru kugira bashikikire abaririmbi. Urabona yuko ubunye izi telefone benshi barazifite, kandi ubunye indirimbo zisohoka bazigirira ama image mu Kirundi, amasanamu. Rero umuntu wese ahari arashobora kuraba kuri YouTube akabona iyo ndirimbo n'amasanamu. Rero turahamagarira abarundi bose, abenegihugu bose, abari mu Burundi, abari mu makungu, nukuri turabasavye mukunde kuraba indirimbo z'abarundi, indirimbo mpimbazamana. Twase yuko muraba ibindi, ariko iyo ni moyen imwe ishoboka, aho uri mu gitandi wawe, aho uri kurakorera, uri mu modoka, ugashobora kuziraba hanyuma ugashigikira abaririmbi. Kandi twifuza ko iyi festival ni seminaire y'abaririmbyi iza nk'inyishu. Ico kibazo turakizi, ariko kandi kugira ngo iyo inyishu yacu ize, nuko niki turiko turakora cyo kugwiza le contenu, kugwiza indirimbo mpimbazamana zakoranywe ubwitonzi kandi zifise message itomoye kandi zifise simplicité.
zifise simplicité kubera iki ndashobora abaririmbyi barashobora kwandika indirimbo mu rwego itegezwa iyo ririmbwa gusa abahinga bonyene bene izo ndirimbo mu makoraniro ntizoroha uzozisanga mu makonsere naho nyene y'ibihangange byumva umuziki urumva ni nk'uko uwo kwadukana jazz umudiho wa jazz mu isengero ry'ahantu mu Gasozo Mageyo hajya abari imbere yabo kuraba akavuga ati uko jusa giruheze ibyo uri kuragira ariko ibyo urimo ntitubitahure rero nashatse ku icyo kibazo ntitukirengane kuko ni kibazo nkoramutima rero indirimbo rero ziririmbwa zivuye mu bindi bihugu by'ukuri ntituzanse ariko icyo tutariko turemera nuko zoza gufutanganya indirimbo z'abarundi kandi sugufutanganya gusa indirimbo z'abarundi iyo haririmba igifaransa cyane icyongereza cyane igiswahili cyane ikinyarwanda cyane no kuvuga ngo tuba turiko turibwa kuko igihugu iyo cibwe ururimi kiba cyatewe ni gute rero cyotegwa twese turaba dukanuye izo ndirimbo ni nziza ariko twankuraje rero indirimbo ko zo kwandikwa mu buryo bworoshe ziririmbwa n'abantu benshi mu buryo bworoshe kandi na message iri biblique canke ari indirimbo y'impanuro ikaba ari indirimbo ikozwe muri principe yumvikana ikibazo kijanye nibanga fise mu kwandika indirimbo bituma indirimbo zigumana akanovera ibanga sirindi ikintu ca mbere ni kuba umukozi kubera ko urashobora kuba gukora ikintu ushaka kubaka izina ushaka we kuja hejuru abantu bose all eyes on me hanyuma Imana yaraba ikavuga ati none ushaka kwitiza izina ryanje kugira ngo udandaze wewe izina ry'iwawe urumva iyo ubaye sincere iyo ubaye imvuga kuri mu kuba umukozi w'abandi Imana ibibonamo inyungu zayo hanyuma ikabikoresha icyo ishaka rero ndi umuntu asanzwe ariko kandi namanye inyota n'ishaka yo kuvuga ngo iki kintu nkoze abo ndagikoreye kizobamarira iki hanyuma indunduro ya byose rero izina ry'Imana gushirwa hejuru abantu bacibutswa ko hari umuremyi ashobora kubatabara mu ngorane zabo bafise murabona iyi si duhura n'ingorane zitandukanye mu buzima bwacu bwa misi yose indirimbo yose rero nanditse ishoboye uyumvirije wese ishoboye kuzana ibyizigiro muri we hanyuma mu ntambara n'ingorane afise akamenya ngo haracari ibyizigiro hariho Imana reka iyo Mana ndayihamagare reka iyo Mana ndayitumbere niyo mutabazi wanje hanyuma ihabwe icubahiro mu buzima bwanje hanyuma indirimbo yose ihamagarire abantu bose ku muremyi wabo iryo niryo banga hanyuma ibindi ni ibintu bijanye na aspect technique kumenya kijya navuze ubwa mbere nko kujya kara abandi baririmbye ariko bararuka muri iki gihe kumenya ngo ni bande abantu ni bande baririmba ikirundi hanyuma umuziki nkwiye kubaha ukwiye kuba woroshe ku buryo bawutahura buke byese nitwoguma mu bintu bya kera cyane kuko umuziki urevolua iryo rero nirindi banga ryo korosha ibintu kugira ngo abo ndiko ndaserva bakire ivy'Imana intumye kubaha abo twatumiye ni bande muri festival muri bikorwa twahaye agaciro ubwa mbere abaririmbyi lokale nihereyeko ndi Umurundi ndakunda kwitwa Umurundi fier kuba ndi Umurundi ndakunda igihugu canje no kuvuga ngo
ndi tayari guserva gushika ku kanyuma, ndi tayari gukora, tayari ivy'Imana yanshizemwo kubishikiriza abarundi Imana yantumye ko abarundi bene wacu. Rero muri iyi festival hari imigwi itandukanye n'abaririmbyi mukunda, bamwe ntituraheza kuvugana ariko abo noba ndababwira ni nka Redemption Voice, ni nka Pastor Lopez, aracari mushasha ariko ari muri bamwe bazanye le contenu ifadika ishengero ryari rikeneye. Iyo ni imigwi ibiri, n'indi migwi tuzobamenyesha harimwo n'abakobwa canke abamama bariko barahaguruka muri iki gikorwa c'indirimbo mpimbazamana, nabo nyene tuzoba turi kumwe. Abandi rero twatumiye ni abakunzi banyu, abantu mukunda muri iki gikorwa c'indirimbo mpimbazamana, bamwe bataba hano muri iki gihugu ariko bagikorera igihugu. Indirimbo zose baririmba bakompoza, iyo batumbereye studio mu bihugu barimwo nka Kenya ni Dudu mwese muzi kandi mukunda, hari Fortran ari mu Bufaransa, Fabrice na Maya bari mu Rwanda. Indirimbo zose barungika ziba ziririmbwe mu Kirundi, kandi urumva ko imitima yabo ikiri muri iki gihugu. Abo nabo ni bamwe mu batumire bacu twatumiye muri festival, n'abandi rero batarakonfirma. Gutera intege abaririmbyi mu mutima wo gukorera hamwe ni kimwe mu ntumbero zigize iryo huriro ry'abaririmbyi, iyo seminaire. Si ibyo gusa, igicapo cyose muzobona muri iyo concert VIP, muri stade, muzobona ko umutima ari ukwankuraje gutera intege gukorera hamwe. No kuvuga ngo inguvu dukeneye muri iki gisata c'indirimbo mpimbazamana ntidushobora kuzitega mu muntu umwe canke mu mugwi umwe. Ni izi nguvu ziri mu budasa buri muri aba banyengabire. Ico rero nubwo kitoroshe gukora, kiroroshe kuvuga, ariko ishigwa mu ngiro ryaco ni ikintu kitoroshe, bisaba inguvu no kwibutsanya. Ico rero kigize intumbero ziri huriro ry'abaririmbyi tuzogira seminaire hamwe nabo. Hama abidoga ko badafatwa mu mugongo, nibaza ko ni question y'umwanya, ntibo kwihebura, kubera ko ibi bintu biriko biraba. Abavuga ati gospel yarahagaze, abavuga ngo nta le contenu ziko ziraza zikwiye zo kwizerwa, nibaza ntimuje kure cyane ya context canke situation igihugu cacu kimazemo imyaka itari mike, aho abantu usanga bari confus, abantu usanga bari désespéré, hanyuma ibyo bagerageza gukora ugasanga harimo tâtonnement, harimo nyene kuvuga ati reka mpe kuba ndakoza akantu, ugasanga nta bushobozi, nta nkomezi zikwiye. Rero nko kwihangana ku buryo na festival kuri stage uko programme imeze, twifuza kuzana gufata amaboko abiyita bamwe, si bose twoshobora, ariko nk'umwe nzi aho bamwe na bamwe bari, twiteguye guparena. No kuvuga ngo kuzana bamwe mu biyita ngo naba underground. Iryo jambo sindarikunda underground, kubera ko iyo ufise ahantu ukorera mu buzima bwa misi yose, muri eglise canke mwishira hamwe Kristo, wexerce ingabire yawe, ntushobora kuba umu underground. Imana irakuzi, nuba fidèle ukaba umwizigirwa aho hantu ukorera, ntushobora kuba umu underground. Ariko rero muri iyi festival ndabafinze ikintu kidasanzwe, nanje mfitiye igishika n'inyota. Muri abo bita ba underground hari abo tuzozana, tuzoparena, tubashire kuri stage,
tubabwire ngo shishikara jimbere. Zaba ari indirimbo imwe canke zibiri, ni ukuvuga ngo ibi byose namwe bamenyesha amakuru muri ko murakora ingufu, muri ko murashiramo, muri ko muradufasha gufata abo bamaze kugaragaza ingabire, bamaze kugaragaza urukundo, bakunda ishengero, bakunda igihugu, abo turabaza aho bari. Bamwe muri bo rero umwanya wabo urageze wo kubazana kuri stage yateguwe mu buryo buri professionnel, tukababwira ngo turabashikirije igihugu, ja mu mavuta yanyu mushishikare. Narivuze ngo haleluya, nagira mvuge ni haleluya muvise kubera ko ndashaka kubona iyo image kandi ndafise igishika. Rero bihangane abatazoshikirwa muri iyi festival y'uyu mwaka, bihangane mu mwaka uza n'imyaka ikurikira, ariko kandi bashiremo umwete wo kugwiza le contenu, wo kuririmba ibintu byumvikana n'umuziki uri muri context ishobora kwakirwa muri culture yacu. Kimwe mu vy'Imana yanshoboje kubona muri iyi myaka maze ya ministère kandi cyaje nk'isengesho, nuko mu bandukijwe n'amadini ngaha muri iki gihugu yarandukijwe. Yandababwira ikintu muzi, mwari muzi ko no mu baporoti indirimbo zo muri katedrali ziririmba, mubizi none hama indirimbo zo muri protestanti nazo zikaririmbwa muri katolika, abubahuka byinshi urumva kuko haguma hari kunyinyurana kw'amadini, ariko iki kintu cyo guhimbaza no gutazira ntawe uzogihagarara imbere, nta dini rishobora kugihagarara imbere, kuko ico kintu kizana abantu kuri Kristo, nikizana abantu ku madini. Nico gituma ubushobozi bwaco nta dini rishobora kugihagarara imbere. Gusa icyo abamenyesha amakuru bakwiye kubera amaso ni iki: abamenyesha amakuru rero barafise, Imana yabahaye ubushobozi n'ububasha bwo gufiltra, kumenya ngo hari indirimbo ushobora kumva ziza nka poison, ziza nk'ibiyovyabwenge, zije gusamaza urwaruka rwacu. Izo ndirimbo naho umudiho hari mwiza, wewe kuri umurundi uri umwene gihugu, iyo ndirimbo kubera iko isatira iriko iragufasha iki, ije kubaka iki mu bijanye n'ibibazo Uburundi burimo. No kuremesha rero nkubwira ngo igabire y'umuntu nimucira inzira. Abandika indirimbo mpimbazamana ntibakwiye gucibwa intege n'amaeko avuga ngo gospel yagiye hasi, ngo profane ngo yagiye hejuru, canke ngwizivuye mu bihugu duhanye imbibe zigiye hejuru. Ubwo bwoba nta gituma dukwiye kuguma muri ubwo bwoba, ahubwo abandika n'abaririmba bariko bandika iki, bariko baririmba iki, hanyuma dufatanije hamwe n'abamenyesha amakuru tukamenya ngo le contenu zirahari, ziri authentique, zikwiye kwamamazwa mu gihugu. No kuvuga ngo haba hari ivyo bakorerako. Mbega mvuge ko ubu bidahari, birahari. Mwari muzi ko hari indirimbo tucumviriza kuri deuxième chaîne radio y'igihugu, jewe naciye ubwenge numva. None hoba hari cyitwazo nyabaki ko abamenyesha amakuru bavuga ngo nta ndirimbo zihari z'abarundi ushobora kugikiza? Iyo message siyo. Hari za kera, hari inshasha zikwiye kuba filtre, le contenu zirahari. Hanyuma twankuraje abanditsi n'abaririmbyi kuzana le contenu nshasha. Ivyo byo ni ngombwa kubera ko buri saison ibifise message y'umwihariko abantu bakeneye. Ubu ko dushoboye guhura ngo twikubita gashi, turaba ubutunzi Imana yaduhaye, turabe le contenu zihari, hama izo contenu zize ku rubuga ngurukana bumenyi, zihabwa agaciro, zivuzwe, zibe sensibilize. No kuvuga ngo izo nguvu ni nguvu udashobora kudeha, ni nguvu zihagije ku buryo biri butume abariko barandika bataramenyekana bavuga ati bagabo, inzira twafashe bwa bundi irashika. Niyo kubera ko n'abatwitangiye imbere indirimbo zabo zirahawe agaciro.
hanyuma twebwe rero turi kumwe nabo kuri terrain turidentifia, nico tuko dukora muri Burundi Himbaza Festival. Tuko turidentifia, tuko turavuga ati naka ari indirimbo yaririmbwe nande ko tutamuzi, naze tuganire indirimbo yiwe kubera kitavuzwa, havuzwe ibiswahili kurusha indirimbo. Iyi ndirimbo kandi yubakitse ifise akanovera. Kubera iki? Duce dukorana n'abanyamakuru n'abamenyesha makuru gushira izo ndirimbo ku rubuga kandi tuzikundishe abenegihugu, ururunganwe ruriho n'urunganwe ruzokurikira nimba Imana ikidutije ubuzima. Byukuri nkuko nababwiye, umuziki uragutse, ni muremure, ni munini. Muri iki gihugu hari imigwi itandukanye Imana yahagurukije muri izi ndirimbo mpimbazamana, bakoresha imidiho yumvwa cyane n'ugwaruka. Abo nabo n'ubutunzi, abo nabo twarabiyumviriye muri iyi festival. Abo nabo barafise ikibanza cabo gishimishije no muri festival, ku buryo nabo bazoremesha, bazohimbaza Imana hamwe natwe muri uwo mudiho. Abajeune abakiri bato bumva kurusha abahumure nka Landry. Rero nukuri Imana iriko iraduha ubwenge, kandi team d'organisation iriko irategura ibi bikorwa, irahari kugira ngo habe equilibre, ibintu byose bikenewe kuri vitesse ya mbere tugiyemwo, dutanga igicapo kitujana mu yandi ma festival azogenda arakurikirana uko imyaka izogenda irakurikirana. Murakoze. Inyuma y'ibi bikorwa, iyi conference de presse azoca hasohoka ama affiche. Muri nondwi azosohoka ariko ibiciro bya concert VIP izobera ku Zion Beach hamwe n'izobera indani muri stade. Rero vuba cyane ibiciro bizosha bisohoka, kandi hari n'amavideo azokorwa ko tuzogenda turakorana. Urabona ko dusigaranye ukwezi kurenga ko iminsi mikenya, hari amakomunikasiyo menshi cyane azogenda araba umunsi ku munsi, bivanye Apotre yavuze yuko hari n'abandi bashobora gukonfirma, abandi baririmbyi b'abarundi. Ibyo byose bizogenda bimenyekana buhoro buhoro, ariko ibiciro vuba cyane abenegihugu bavyitege biramenyekana. Bizoba bizimbye kuko twifuza yuko nka stade Intwari yose yuzura.